ku ntambo bita isebeya. Uyu munsi mwiza nakanyamuneza kantangere mfise shimira cyane Imana mushobora byose kuko iriko iradukorera ibitangaza muri iki gihugu cyacu. Uno munsi tukaba tuwuhimbaje mbona neza yuko Imana hariho icyo iri kwirakorera mu Burundi mu kushira habona ubwenge bw'abarundi. None nagomba sabe tubanze tuyikomera amashi mu kuyikengurukira. Uno munsi ndanezerewe kuko ndabona yuko indoto abarundi twese twagize ziriko ziraja habona. Uno munsi abarundi batanguye kuba abagwiza tunga koko. Turarima, turahingura, turashora hagati mu gihugu, ndetse twatanguye no gutangura gushorera no hanze y'u Burundi. Mu minsi heze nahora nzunguruka mu gihugu cyose ndiko ndahimiriza abene gihugu gukora ibikorwa. Ubwa mbere bambwira ngo bisaba umutahe, hanyuma ndabereka umutahe wariwo ko kubona uri umuntu ufise ubwenge, ufise amaboko, uhagaze neza, ari umutahe munini cyane. Ndetse n'akarero nama nca mvuga nti wiravye ubona ugugwa ngahe, ayugugwa niwo mutahe wawe. Bamaze kuvyumva ko bafise umutahe baciye baja ku kivi, baratangura gukoresha wa mutahe Imana yabaha. Ubugira kabiri nsubiye baca bambwira ngo ivyo uri kuravuga gukora ni vyiza, ngo mugabe bisaba umutahe. Hanyuma noneho nza mbona n'amabanki atanguye kubaha umutahe. None ubu mu minsi heze ndiko ndazunguruka bose bagiye ku kivi barimbura, baca basubira kumbaza ikibazo bati waraduhimirije gukora, none duha isoko. Uwo rero wari umwitwarariko wanje mfise uwo kuronderera isoko abashoboye guhingura itunga kama isi. None uno munsi ndahimbawe cyane kubona ushitse hari abatanguye guhingura umwimbu w'abene gihugu. None uno munsi tuwushitsemo hariho ikindi kibazo mwese abagwiza atunga mwaba muri ko murambaza, muvuga muti hariho ivyo dukeneye dukura hanze, duhe amahera y'agaciro. Ico rero nico kibazo tugize uwo munsi mfise. Mwese abagwiza atunga uko muri ngaha nta numwe aransaba umubonano ntambwira ati ni mumpa amadolari. Nanje ikibazo ndakibasubiriza mu nkoko nkababwira nti wazanye angahe ngo nguhemwo. Kubera iki mbaza ico kibazo? Mbaza ico kibazo kuko abantu benshi ntibarategera neza icarico leta, icarico ikigega. Aba mubona b'indongozi babaserukira muri leta baserukira bene gihugu mwebwe nyene, bagatunganya itunga ryanyu. Mwazanye ubusa babatunganiriza ubusa, mwazanye vyinshi babatunganiriza vyinshi. Nico gituma rero mbaza nti mwomenyera mwinjije amadolari angahe mu Burundi ngo menye ingende ndayabagaburira. Hariho abategera ningo gacambwira ngo ndahevye, ngo ndagiye kuyarondera. Murumva yuko uno munsi rero turafise ikibazo dutegerezwa gutorera inyishu. Bose abarundi bose niba bimenye amadolari ntituzobwira umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu ngo fata amarundi ugende kurangura amadolari kujya mwe muhora mufata amarundi mukajana muri banki bakabaha amadolari. Wewe ntibishoboka. Ntazofata amahera y'abarundi ngo aje kugura amadolari. Afata umwimbo wanyu n'ivyo abahimiriza mugashora hanze, hanyuma mukazana amadolari, hanyuma nawe agaheza akabatunganiriza. Erega nta kindi afise yakoresha atari kuyabaha mwebwe nyene. Nababwiye abakora muri leta nta kindi bajejwe atari ugutunganya ivyanyu.
uyu munsi rero ni umunsi twigishanya tumenya icyo turiko turakora kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Turakenguruka cyane kuko uyu munsi ugize gatanu iki kigo OBR gitunganya uwo munsi mukuru. N'umugenzo mwiza cyane kuko ni utwereka uruhara rw'umwene gihugu wese, cyane cyane umutangakori uruhara rwiwe mu iterambere ry'igihugu. Ni kandi umwanya ukwiye wo gutera intege abatangakori iyo bava bakagera, no kwibutsa kandi abarundi ko kubaho udatanga ikori, iyo udatanga ikori koko ntacyo bumaze mu gihugu. Aho no munsi murumva abantu baguma bavuga ngo abantu bariko basesagura itunga ry'igihugu. Mbega wewe uvuga ngo harabasesaguye itunga ry'igihugu, washize mwangahe? Tubanze twiyumvira ikibazo. Wewe uja gucungera itunga utazanye, uza gukama inka utagaburiye. Ikigega ca leta rero mudutuma twebwe gutunganya, ni mwebwe abarundi mwese, twese wewe jewe tuzana mu kigega ca leta, hanyuma tugaheza aba indongozi zigatunganya ico kigega neza ku neza ya bose mu iterambere. Nagira rero numvishe abarundi bose, abene gihugu bose, ko twese turabatanga kori atanumwe avuyemo. None ubwo turaritanga. Nitwiyumvire hamwe umurundi wese yogira icyo atanze mu kigega ca leta. Mwiyumvire ingene Burundi bwotera imbere. Batubwira yuko uburundi twabawe miliyoni 12. Mwiyumvire hamwe ku kwezi umurundi wese yotanga ibihumbi 10. Mumva mu mwaka twokora imigambi nganiki. Amabarabara ntiyosubira gucika, ntitwokwidoga ngo turabuza amabarabara, ntitwokwidoga ngo turabuza ibitaro, ntitwokwidoga ngo turabuza amashure. Abakozi ba leta ntibokwidoga ngo bahembwa make. Nibamenye yuko ivyo vyose bisaba amahera mu gihugu nta handi biva atari muri ayo makori. Umuntu rero azi neza ko adatanga ikori, amenye ko ariko arya ivy'amahumbo, amenye yuko atacamaze. Niba buno munsi rero udatanga ikori wari umutangakori, ubimenye yuko aragahengwe igihugu cyakugiriye, ari ukugutezurira. Ni exoneration. Udatanga ikori amenye ko ari exoneration, ntahava avuga ngo ntiyategereza kuritanga. Kuko nta numwe mu gihugu akwiye kubaho atacaterera mu kigega ca leta kugira ngo leta nayo igaruke idukorere neza. None tuzocunga umutekano gute kandi tutagira ibikoresho byo gucunga umutekano? Ivyo rero tuvyumve kwa uko. Nico gituma uyu munsi arakanya keza kugira ngo dukeze ikigo OBR ubwa mbere n'ubushikiranganje w'ikigega ca leta, ico kigo gikukira ku ciyumviro cy'uko baza baraduha umunsi nk'uyu wo kwisuzuma. Igihe nk'iki niho twiga akamaro k'amakori n'amatagisi, kuko hariho n'ubu abatavyumva bazi ko gutanga ikori be no kubugura ari umutwaro leta uzigira ku bene gihugu. Burya igihugu ni nk'umuntu. Umuntu kugira ngo abeho agira umutima. Umutima icyo ukora no kurungika amaraso mu mubiri wose kugira ngo ugire ubuzima. Kugira ngo amaraso nayo aboneke muri uwo mubiri, umutima uronke amaraso urungika, nuko umuntu aba yafunguye. Kugira ngo umuntu aronke imfungurwa naho, nuko uwenyene akora ibihimba by'umubiri byose bigakora. Hariho umugani umwe, ibihimba by'umubiri kimwe cyose cyavuze ico kimariye umuntu. Amaso akavuga ati mwese nije nkomeye kuko ni jewe nkora
mugaca muronka ubuzima kuri uyu muntu. Amaguru ati ntiwoshika ukorera ntakujanye. Amaso ati nije ndabibona vyose. Amatwi ati ndavyumviriza. Umutwe ati murahumba mwese nije ndabatunze. Amaso n'amatwi ari ku mutwe wanje. Hanyuma bimaze kubona ivyo bihimba vy'umubiri ko bifise akamaro ku muntu, niho vyatangura kurabana bica bivuga ngo hariho umugabo ngaha turi kumwe ataca amazi. Uwo mugabo atarinda. None twese twaba tuvuga ngo inda nibahomora, ngo nisehuzana, ngo yibwire ico yirarije ntuyibwire ico yihaye. Bose ibihimba vy'umubiri bica bivuga biti uyu mugabo rero ataca akora tumufatira ibihano. Igihano ca mbere rero kuko basanze ivyo bya bihimba vy'umubiri birondera byose bajana mu nda. Bati tumwime ivyo kurya. Basanga inda uyimye ivyo kurya. Bo byose bya bihimba vy'umubiri bica bipfa. Nagira ndabwire rero na leta ikigega ca leta niko kuko. Uzoza wumva abariko baridoga nkuko umenga amahera batanze bayahaye bajya bajeje gutunganya ivy'igihugu. Umenga nivyo babahaye. Mbere makana bagiriza ko bo bicaye mu biro abandi bariko barakora. Mugarere ikintu kimwe twihenze twahava twibagira. Umunsi mwase gushira mu kigega ca leta ya mafaranga atuma ubuzima bw'igihugu bubaho, twese tuzopfira rimwe. Nagira ndababwire yuko igihugu gihomvye kigashika kubusa ntigisubira kuba igihugu. Nico gituma twama dushimikira ku bikorwa vy'iterambere tugashimikira ku mahoro. Nagira ndababwire hariho ihanga ryahomvye rishika kubusa. Genda musome mu bitabo by'Ijambo ry'Imana, Abanyisirayeli barahomvye bashika kubusa. Babuze ico barya baca bahungira mu Misiri. Baca bacika baja. Muribuka musomye mu Ijambo ry'Imana amagorwa bagize no kugira abasore mu gihugu cyabo murazi ntivyaboroheye. Nimwiyumvire rero natwe mu Burundi twoshika kubusa natwe. Ico duca tuba. Nico gituma mpamagarira umurundi wese kwategerezwa kumva kugigega ca leta tunezerwa gihaze kurya ku mubiri w'umuntu tunezerwa inda ihaze. Ikigega kigaragara mumenye ko igihugu naco kiba gitembagaye. Umukozi wa leta arasaba guhembwa kandi yaretse fraude karengana. Ugasanga umwene gihugu ashaka ko leta imwubakira ibitaro mugayirirwa yicaye atana kimwe yakoze. Ibikorwa mu gihugu rero nivyo bizana iterambere kuko nta handi iryo terambere riva atari ku mwimbu ushoka mu isoko. Naho twokora ibingana gute tudashora ngo tugira abatugurira iterambere ntirishobora kuza mu gihugu. Nico gituma rero aha hose nico gihe twibukanya ako kamaro ko gutanga ikori. Gutanga ikori no kugira ngo ikigega ca leta gishobore kutugaburira kiduhe ivyo dukeneye mu gihugu. Ico rero twobanza tukazirikana nuko umutangakori tugende tuvyumvikanye n'umwene gihugu wese aba mu Burundi. Udatanga ikori no munsi nagende yigiriye inama yuko umwakuza nawe bazomuha amanota ku ikori yatanze. Ndakenguruka cyane kuko babarimyi bararima bagashora aribo bahora bitwa abanyarucari. Nsavye yuko no munsi tuva ngaha twese twigirira inama ko tugiye kwa bagwiza tunga tamugwiza bukene azosubira kubamwo. Twese tugende tuzi yuko umwe wese ategerezwa kwerekana ico yakoze ku munsi kituma dutera imbere mu gihugu cyacu dusahiriza ico kigega. Umutangakori no munsi dutonze ariwe yitwa umunyabikorwa gusa. Kubera ni watanga amatagisi n'amakori n'abakozi n'abarimo ariko baratwigisha n'abaganga batuvura bahembwamwo. Umutangakori rero niwe twavuga tuti numudahara mu iterambere ry'igihugu kuko hambavuye gutanga ikori aratanga n'akazi kubene gihugu nabo bakaca babona kwikenura
mu miryango yabo. Umutangakori rero no munsi tubona so utanga ikori gusa, arafasha n'abene gihugu mu gutera imbere. Nico gituma mwabonye hariho uwabaye uwa mbere mu gutanga akazi, bijya bikwereka atunze imiryango ingana iki mu Burundi. Mu minsi heze nabonye umugwizatunga akomeye cyane, burya abantu b'abapfakazi bahora biyita yuko aribo bantaho nikora. Ncasanga umupfakazi w'umugwizatunga akomeye cyane kuko akoresha bungere batatu, novuga atunze imiryango itatu ari umupfakazi. Murumva yuko ubutanga akazi nawe arimwo mu iterambere. Mu minsi heze twarabonanye na mwebwe abagwizatunga, muravyibuka ivyo navuze. Umugwizatunga yemewe muri Burundi ni ubwa mbere uwatanze akazi keshi, ni uwazanye amahera y'agaciro menshi, ni kandi uwabujije amahera y'agaciro gusohoka hanze. Nukuvuga yuko najya amahera y'agaciro twari dukwiye guhingura kugira ngo ayo mahera y'agaciro twojanye hanze tukayakoresha mu bindi vyankenegwa. Nzonezerwa cyane gihe mu Burundi nasanze ico dushobora kugura hanze ari ikintu cyonyene Imana itaduhaye muri iki gihugu. Aho navuga nkuno munsi amahera arakwiye kugiye gusohoka hanze agiye kugura igitoro gusa, kuko imiti turafise itunga kama twohinguramwe imiti. Ivyo byose ni twebwe rutegerezwa kubikora. Uno munsi rero ndakeje cyane abatanga kori bose iyo bava bakagera, kuko barakora uko bashoboye kugira ngo umwimbu uboneke. Nabonye abaje guhayanisha ibintu byabo, biranezereye cyane ko mutanguye kuronderera isoko abarondera matière première, kuko ico twiyemeje natwe nuguhimiriza bene gihugu gukora uko bashoboye kugira ngo bimbure baronke aho bashorera. Aho natembera nk'akarorero numvirije abo mwishirahamwe Afritextile baravuga yuko babuze ipampa, kandi isi y'u Burundi ariyo ya mbere iri mu masi ameri pampa giza cyane. Barabimbwiye igihe nabagendera yuko ipampa ryo mu Burundi rikora impuzu y'agaciro gakomeye. None rero nagomba gusubira guhimiriza abene gihugu mwumve ko mwarose isoko, abene gihugu mwumve ko abarimye b'ipampa bafise bazobagurira ipampa, abarimye b'ibitoki babonye ko bafise aho bazoshorera kuko barakora umutobe bagakora n'umuvinyu uva mu bitoki. Ejo buca batagwa gukora ibisuguti, bakora ibintu binyuranye. Nagira rero nshime ko hatawe kuboneka abahingura, hanyuma nkaca nsaba bene gihugu mwese umwe wese arondere ico ashorera muri ajya mahinguriro. Bajya bahingura baje kubatabara. Hanyuma nongere ndabasabe yuko namwe muhingura muba muriga n'amasoko aho muzoshorera, kuko leta nivyo dukeneye urunani hagati y'abazana ibihingurwa n'ababihingura n'ababishora, habe urunani rumwe, nico kizotuma Uburundi butera imbere. Turabakeje rero mwese kuri uyu munsi. Turakeje abaronkejwe udushimwe, barabaye abambere mu bangana. Mwese twese twarabagwiza tunga, twarabagwiza abatanga kori, muga kubona hari hababaye imbere kuturusha, ahubwo hajya baradukebuye. Iyo ubonye mugenza wateye imbere numenye ko ari umugisha wawe, kuko ubonye ko bishoboka. Aha rero baratweretse yuko bishoboka, baratweretse ko ikori dushobora gutanga gishi, baratweretse ko dushobora gutanga akazi keshi. None rero twese dutahe twigiriye inama yuko tugiye gutanga ikori gishi, tugiye gutanga ubuzi bwishi, ndetse no warimye iyo arosa hashorera abarosa akazi. Baratanguye abarundi kubona ko dukwiye kugwanya urudandazwa ruciye mu binywabi. Barahaye barabibona. Ndakengurukiye cyane ujya mu komiseri w'igipolisi, kuko yarumvise akamo nabateye. Ariko kamo n'ubu ngira asubire gutera abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, kuko nimwe mu bibazwa ubwa mbere. Intara tuzoza turabona irimwo irudandaza rwo mu kinywabi, tuzobabaza ico bajejwe.
ubu turiko turashiraho imigwi ijejwe kugwanya fraude, kugwanya urudandaza rwo mu kinywabi. Intara tuzorinda kurungikamo umugwi uvuye inyuma y'intara uje kurereka, hanyuma tugafata urudandaza rwo mu kinywabi muri iyo ntara, baze bamenye ko buri amatara asezeye. Babura amatari muranyumva? Nkazoza ngafata fraude iwanyu mutayifasha ubwa mbere ari mwebwe natumye kundagirira. Buri amatara azobasezeye, komiseri w'igipolisi azobasezeye, abatwara iperereza bazoba basezeye. Abo nibo ba mbere tuzotangura gukorana kuko ntacyo bazoba bahembegwa. Intware zisezerana mu masesa. Uretse kubasezerera gusa, tuzobajana no mu bucamanza kugira abahanwe kuko bazaba bakingira ikibaba abakora urudandazwa ruciye mu kinywabi. Tuzoca tubajana imbere y'ubucamanza. Biramaramaje kubona twabaragije intara amakomine hanyuma ntimuturagirire. Ntacyo rero muzoba mukitumariye. Namwe rero nagira ndabasaye muce muca mu makomine. Amakomine muyabwiye muti uwo tuzofata iwawe habera urudaraza rwo mu kinywabi nawe uzobusezerewe. Amakomine abwire abo ku mitumba. Abo ku mitumba babwire abo kugacimbiri. Abo kugacimbiri babwire ba nyumba 10, hanyuma nyumba 10 abwire ba serugo. Nagira nanje ndabemerere ico leta ibemereye n'igiki. Nuko leta ijejwe gutunganya ivyanyu, namwebwe ikabarongora kugira ngo ivyanyu bigende neza. Murabagwiza atunga. Leta irakeneye ko mutera muje imbere, nico gituma tuzobafasha mu vyo dushobora kuko nababwiye mutubafasha mu vyo mwazanye. Turabemerere yuko ivyo musaba vyose ko tubakorera, leta itegerezwa kuzobikora byose atana kimwe kivuyemwo. Tukaba rero tubasaba namwe gushiruka umwete. Nagira kandi mpimpanuro mwebwe mwese bagwiza atunga. Kurya navuze urunani, ikintu ca mbere kizotungisha Burundi nuko duhingura itunga kama twifitiye. Duhinguye isi kavamwe ibiterwa bihingure. Ariko rero nagira ndabasaba ikintu kimwe. Hariho ivyo mwasavye, mugabo rimwe na rimwe tutarategera neza. Hariho abahingura ibisa, nimwamushaka ko tuzoshora hanze. Abahingura ibisa nibagira urunani, hanyuma bagize urunani bazomenya ivyo bahinguye ingene bingana, duheze dushobore kurondera isoko hanze. Mperuka gutembera mu bindi bihugu, sanga hariho igihugu dufitaniye amasezerano gushorayo inyama. Basaba amatoni menshi cyane, amatoni 120 ku kwezi. None mwiyumvira ko ivyo abarundi tuvyitumye twobibura mu kwezi gayemwe. Abene gihugu barorora, hanyuma hakaba ababirangura tukabihingura tugaheza tukabishora. Mugabo rero tutagize urunani, nabonye abahingura ibiva mu bitoki, ubwo barazinanye. Nsavye abahingura ibisa bose ko bamenyana, bamenye umwe wese ivyo ahingura ingene bingana kugira ngo tubironderere isoko biri kumwe. Tuze twumve Imena iri kumwe n'uwimuyinga Polinari bariko bose bavuga bati we wimbuye ibingana iki nanje nimbuye ibingana iki kugira turayiko tworonka isoko. Aho kuza muranyinyana rero ndabasavye muje hamwe mwunguruzanye. Hanyuma ku ruhande rwa leta ikigo BBN kibafashe kugira ngo mushobore guhingura ibintu bifise akaranga kukuri, bifise akanovera ku buryo babihurumbira. Icya kabiri ndabasaba nuko mufatana urunani n'abene gihugu barima. Abarimye b'ibitoki abene gihugu bose nibamenye yuko hariho ababagurira ibitoki. Rero nagira ndabasabe yuko mwese abagwiza atunga muhingura ko mwogerageza kugira urunani n'amakoperative twashinze, kuko amakoperative niyo ariko aragwiza uwo mwimbu hanyuma bashorere. Icanyuma ndagisaba twese abarundi nuko uwari we wese ategerezwa kubaho afise ikintu avuga ko yakoze kigwiza umwimbu. Abakozi ba leta basaba gukora amasaha 8, mugabo sindabona ico bakoresha yandi masaha asigaye 16. Ubwo bariko bavuga ngo bakora amasaha 8, barateguye ico bakoresha ayo masaha 16 asigaye. Naho yoba ari umukozi wa leta nagira ndamuhanure
arashobora kugwiza umwimbu avuye ku kazi, arashobora kwigira imigambi amakoperative, hanyuma amakoperative kubera ahungukira akamuhemba. Umukozi wa leta arashobora kuvuga ati nzoza ndikata ibihumbi 50 ku kwezi, mu mwaka agashobora gukora akantu gatoyi gatuma agwiza umwimbu. Mu kurangiza nagomba sabe abarundi twese uyu munsi tugende twihaye ihangiro ko twese tubaye abatangakori, kugira ngo mu mwaka uza uko dukoraniye ngaha muri iyi stade tuze dusanga intara zose bose bakoranye bitwa abatangakori bakoranye. Mugu no munsi umenga abatangakori nababicaye ngaha muri tribune imbere yanje gusa. Mu mwaka uza rero najewe nzembe nicaye mu batangakori. Reka rero twese rero umwaka uza tuze tube dutonze neza, twese twitwa abatangakori. Ni kuri iyo mpanuro mpereje ko nsubira gukeza cyane abagiye imbere mu gutanga ikori. Ndabakeje cyane, murakoze cyane, Imana ibahezagire. Nabahinga ku ntambo bita isebeya.